kandi ngo filima ngo harugwa mu basani dufise mu Burundi bafise abana benshi. Yes bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo nibwo tuba twifitiye na cyane uno musingira intro ndende cyane ni Star Boy Mr Miteke Angel de la Capitale tugira dukora ikiganiro nande na Frima turi kumwe na Frima Boy numwe mu baririmbyi novuga yuko bariko barakora neza cyane gose na cyane mu gukora indirimbo nyinshi cyane ziriko ziragenda neza uko biri kose ukora ibikorwa cyane kugira bigende fresh papa umeze neza papa yana poa uko poa yes nakubona unakaza papa imisi yose mbamelewe neza Frima no musigaye wegwa sana papa no ubuzima twaciyemo bubi canke bwiza Imana irabikora bo ni bon Frima bivuga yuko uri mu bantu baryama ijoro bariko bavugana n'abakunzi babo ufite bangaye papa bo yibaza afise umwe kuryama ijoro uri kumwe n'umusheri wawe biraryoshe usigaye uryama ngo amasaha 2 gusa ukajya amasaha 10 z'ijoro brother ajya amasaha turyama bo mani ko ndamubwira amajambo ya bien nkamubwira ibintu by'i romantic yako brother reka turamusa abakunzi ba Star TV kugira vyorohe kugira ya migenzo y'ikirundi turamukije mwese ndi kumwe na Star Boy abakurikirana TV gira subscribe muzakora umujournaliste wa bien papa muri no misigaye wegwa cyane merci sana ariko kerarye wakunda kwambara nyene pataro nyene nagwa rushene tugwicuma brad wararuta ubu hari kera tukigenda hari kera tukigenda mu masite tuherera hano ubu hari kera bo byinshi nashaka kuvuga umugani wa kingorongoro na vishu Frima so indirimbo novuga yuko ari kumwe na Olga ariko uko biri kose ntitwabonye ama interview menshi uri kurakora promotion habuze iki papa na cyane ko promotion uri kurakora ntitugera tubona uri kumwe na Olga ugenda uri wenyene cyane kenshi birashika kumbore namo muze mu murondere na Olga mu mubazi gituma cyangwa kanoti ka deplace murakabanira papa apana ico si kibazo none umunsi ko twahuye sinaje mu muduga none abantu bashobora kwibaza ati umuntu uko yo mukoranye collab ni umumenya kuri deplace magira muje gukora ibiganiro bakavuga ati Frima agafaranga muha uri ya madame na cyane ko bavuga yuko ujya madame washira kuri profile aguha kanoti arico gituma urari joro brother no umva iyo umuntu mwakoranye collabo nubibaze yuko tuca tugendana mu mission media ariko kumbure nawe wafatire mu bindi je mfisa kanya nkagenda kugira iyo media bo Olga ndamutahura ego arafisi ivyo arimwo naje nkabafisi ivyo ndimwo meturira mu music okay dusubira inyuma gato yi Freeman uvuga yuko ni kiganiro cyace kuri Hit Top TV baza kubahuza na Berry Chris best rapper ndetse waragize amajambo menshi uvuga na cyane ko hari abantu basanze inbox bavuga ati Star Boy wo mupeti gira icyo mu muhanuye waragize icyo ukora uramuhanura na cyane hari abantu bavyakiriye neza na commentaire torazibonye brother hari amajambo menshi wamubwiye mbega kubonana nawe byabaye surprise irevre torabibonye mbega wari umaze kugira icyo cyimvire ko kwegera Berry Chris umuhanure kuvyavuga kuhanura kuvyavuga ko yambara imiriyoni ma 15 miliyoni naragerageje kumuhanura kandi naramubwiye yuko abwo je nibagije yuko yoba afise ingwara ko yoba yarasaze agwaye mugabo naramubonye live ndamubaza ati so na kibazo ufise ambweti oya ndumuzima po avuga ati yambara ama 1 million 5 million ati osi navyemeye bon nikigano sinagiyejeje so bati merci banda urabona na cyane ko twabonye waratanze mikro avuga ati nukuri kigano ndagihevye Landry ego narahevye kwera narana umuntu adakomeye yasaze narananiwe donc kumbura umuntu wese afise ukuntu aduga mu muziki we ariko aragerageje kwisigura aravuga ati je mfise amafaranga yo kwambara ariko uwundi muntu wese amfashe ku bindi bitandukanye ariko kwambara je nambarira imiriyoni ico nco rero navuze ati ariko mu gihe wambarira imiriyoni ushobora no kwimenya ku bindi byo birashika ku muziki w'umuntu bro bo nanje sinarandiye cyane muri we ngo nacinda mu mwanya nabo ati birashika ku muntu washi umuha umwanya yego ndihoza ndabiheba ariko ibindabizanye kubera ko ndafise abantu bakunda kunyandikira kubera turamaze korana ibiganiro bishika 2 kuri Star TV bavuga ati uwo mupeti muhanure na cyane abantu batuye muri Amerika bavuga ati muhanura uwo mupeti 15 miliyoni nagerageje kumwanura namugiye ati ni bibi ari amadiri menshi ukurikira abarindi baririmbyi uko umaze kuvuga ko wambara miliyoni abandi baza gusupporting umuziki bacha bibaza ko dufise amafaranga menshi bugabo biciye kuri wowe akati kuma mu Burundi bafise amafaranga rero byo tuvyihoze okay turaje mu buzima busanzwe bwa Frima Boy novuga yuko kuri uno munsi uharugwa ngo mu bantu bafise akazembure k'ibotiki mbega ni ndabimbwe mbega ni bidondo yambwiye ko ufise izembure y'ibotiki
iyo zembure izovamwo si zembure ahubwo karibu ni botike ukeneye uhebe aka kazi ka TV ingo ndagwa kazi mimi unipatie kazi film no nushaka kugwa kazi none ibotike nkago ibotike irimo nk'ibintu by'imiliyoni zibiri cyamambo ya botike sasa no botike kwimego izo bihindutse studio Bona mimi nakuwa na micro batagonda bona fanya bibiganiro guhemba amafaranga akwiye botike rero iriho sakabuze mbure ni botike imana yarafashije kajya kantu kagufasha no kurya ubugari yego kuri uvuga ati naco bitoya ariko abantu bavuga ati madame yubaho na cyane ko mushira kuri profile misi yose none kuko umuvuga cyane madame waje none ujya amasako mi brother uri kumuvugana na madame none ico ni cyaha kuri birakuriye kandi ngo filma ngo harugwa mu basane dufise mu Burundi bafise abana benshi muyinga iko na mtoto gitega iko na mtoto ngozi bujumbura je barambeshe ikintu kiraho cyambe barambeshe kabisa donc ukene ku uzoze ndagwaye invitation uzoze mu imisi kundamusa twicarane tuyage abati ikiganiro uzocubona ati Frima Boy baramubeshe je ndumuririmbyi nitonda meze bien kandi nange sombi mfite nange sombi ufise ubu ariko kiri muto hariho ivyo warakoze utifuza gukora mu gihe ubukoze ikintu cy'ubusuma woba wakoze ukiri umwana utifuza yuko umwana wazokora n'igiki cy'ubusuma ikintu cy'ubusuma Jesse nabaye musuma twese nituba basuma nanje nkiri umwana byarashise nkanadokora dufate nk'ivyanda ahantu kereke boje sindu umwana wanje niyakura canke niyavuka kagakura aze agire nze kwiba umuntu amafaranga yego canke kubesha yego ni cyaha yego ho vyaragushikiye kwiri muto kavuga ati mutamare yasiza kanoti nimbaziye munsi y'igitanda munsi y'imatera ukadoko wavukiye Bujumbura kwiba utufaranga umuvyaye ko arateka udutumbura ibyo byarashika mu bantu bavukiye mu gisagara yego je navukiye mu gisagara nibaza gukorako uto tuntu twarabaye kenshi gusa kweri iki twakurikirana sana kuja kuraba amasinema kurorera ibintu by'amafilme urumva na kazi twari dufise turaba peti byatumwa ko twiba tujya tu ijana senkani umaze gukora mugaca mukora ama video abakwini video mukabagaburira ivyema ikaranga imyimbati so ubu buzima bw'aba video queen mu video queen amaze gukorana na Frima Boy na uzubaze Frima Boy ndagutoye je ngo tijengene kuba video queen urabona fresh abwo ni rumva mba nagutoye nimekuwa nimekunome yani donc wewe ndagufata neza uzubaze wale ari umukobwa twakoranye mu bebe twakoranye Ana twakoranye Estanishe uzumubaze twakoranye na Nuze na Olga bose uzubabazi uko biri kose reka tuvuga ati ababivuga canke aho bivugwa hose tuvuge ko atari ivyo papa kuba fresh sivyo ariko urakunda kuvamya bido ndo ngabahaye imyumbati ba Arvin ba Akes no ubuzima bwanje Imana ndabushimira uko buri ba bidondo ndabubaha mugabo baciye mu bihe bigoye nubo racaca mu bihe bigoye nubo racaca mu bihe bigoye gutena cyane ko afise amasabura ariko aradandaza kandi ariko aramwigeza kanoti naco Imana ifashe ko yaronse iyo dili ndibaza ko ari budget ikomeye cyane Filma kuno musiko turavugana novuga yuko mu Burundi turafise abaririmbyi kandi bashowe ndetse harimo n'aba underground bari kwabikora neza cyane gose ariko n'ubundi baguma bavuga ati muziki w'u Burundi urapfu ari ahantu upfuye kuri wowe ubona ko muziki w'u Burundi upfiriye he papa urapfuye mu muziki aroma ubu utugwi abajumwasi bafise utugwi sangara ndi promoter afise abiwiwe ugasanga abandi bafise abiwiwe bafana cyangwa bakoresha abaririmbyi umuntu wese afise abaririmbyi biwe usanga rero je nsoye ikintu kimeze neza yaje ama group ugasanga ari umuntu atagukunda kwanza nawe usora ikintu kizima afati wapi nagukunda turese Jeffrey na Big Fizzo ari indirimbo sho gusohora ugasanga umuntu akobya ati indirimbo nimbi ukara ati ama miliyoni yagiye mu indirimbo moko katusanga umuntu akobya ati indirimbo nimbi kwera ntagukunda musho awozi kulazimisha mtu rero dukora umuziki wacu tureka ivyo turese ibintu byo kwangana cyangwa ama beef tushika kure na cyane ko ari state nigeze kubona yo bavuga ati je nguma sohora ugaca nkongera nkasohora yindi ariko je sinde hari abantu bagoma batera urwamo na cyane je state wandika iki brother ico je ndakigira Jeffrey my boy
ubu niko ndagerageza gukora cyane ndibaza yuko music yo umuziki dukora benshi murawuzi tudukora ibintu bimeze neza rero abaririmbyi benshi bamwe ubu bafise ibibazo byo gusohoka mu music kugira ngo usohoke birakugora mugabo usanga abajournaliste babaye abashumi dose star love no mugenzi uranze uhozo uzoma ikiganiro turanse undi munazoma zo mu kiganiro turanse undi zo mu kiganiro mugabo rero ibyo bintu bavuze ati reka tuvuze indirimbo nziza amuntu turonga amahiti je ngo narabara indirimbo nyinshi siko zisohoka abaririmbyi bakora big up abaririmbyi bose bakora Filime ariko dusubiye inyuma gato mu baririmbyi novuga yuko atarukundo ruri yo gute na cyane cyane ko Mr Joker ariko kubura umuvyeyi wiwe abaririmbyi bahashitse ni bakina cyane cyane ndanagushimira ko hashitse mbega bibaza ko ari iki gituma abo baririmbyi bose badashobora guhashika kugira bashigikire mugenzi wabo na cyane cyane kubura umuvyeyi wiwe bwite bo umuririmbyi kuba yabuze ni umuvyeyi wiwe ni ikintu cya mbere kwanza ngasi nabonye n'ama televiziyo dufise ama TV online menshi cyane umuririmbyi yakoze hit song Joker muramuzi kabuki ukabura no gushika hajya ukwereka yuko umuririmbyi kweri twaramumenye yamaze kubicamamare mais donc akagira ingorane ntiyagiye no mu journaliste cyangwa umuririmbyi birababaza ariko ko biriko sereka tuvuga ati ariho benshi usanga badashobora kubimenya bivanye na communication ugasanga nyene ya telefone ugasanga umuntu nasho okay ibyo birashobora gushika usanga na Joker ata connection yarafise zikomeye cyane ariko kuri we wahashitse wakoze iki ga Frima Boy icyo nakoze cyo kivuga ngaye imbere ya kamera kuko no barakoze gito ariko nibaze kutaga imboko tumubwira madame areba tuma franga tuma ivyo nivyo kuriyumvira umva ndakubwira je kubwiyonje ndayafise guhereza umuntu cyangwa gutanga simuka ariko wataki kijya cyuma kubera randera kumazi kiya cyuma hora wambara iki shenete donc ni shenete yambaye ubuntu je naye muhaye randri iyo yambara ubuntu wayimugabe kera yarabwiye ati Frima Boy yagize yaransabe ahubwo reka ndamushimire randi yarankunda yigeze no yo kunsabira imfashanyo ba mishenete kera mu miziheri barayigura mugabo sinagiye kuyitora wacu yiheba cyane bo mugabo Imana irabikora shenete ziraza rero ari nyinshi kuri Frima Boy umeze fresh ndabona no kuvyiwa wavyushe papa merci papa mahaba ni mahaba no musiko yabugendeye gute wambaye boyebo Ezisi yeboyebo bereke tagata bereke Isi yeboyebo bose nona ni style no cha mukaburimbo ifise nuze izuba ryase usanga kugiye ufatwa hasi tugira tuba turi mu mataxi cyangwa mu mabajaji uko biri kose reka rero tuje gushigikira Frima Boy na cyane cyane kuri channel ya YouTube kugira tubananye gukurikirana ibikorwa vyiwe na cyane cyane ko ijya ni remix mwakoranye na Olga kubera iki gukora remix aho gusora igikorwa gishasha uhabaye kwandika imistari yaragiye yaranyitse cuvuga ati reka dukore remix papa imistari ni myinshi ndafise indirimbo nyinshi ama stock arimo y'ama video muga kuba nakoranye na Olga ijya ndirimbo suvuga ngo imistari yaraheze no nagomba tugira indirimbo ijya dusman indirimbo ya bien nagomba ka tuyereze yindi ubundi buryohe Frima zogora mariage cyari none we mariage ubugeni apana bijya byo gukwegera mu nzu bo urakoze kundotera iyo ndoto sinzi kuvugishijwe n'Imana urashaka kuyikora Imana ibishase vuba nzogwana naka invitation fanya mariage Frima ndafanya bwana mbona ukiona mwanamke anapita unafikiri unachungulia mzee au pona unatafanya mariage kwi sasa mwanamke kumwangalia ni makosa wewe sinaweza kuangalia kama ni adui anaingia mbona anapita pale unatizama wakati tuko tunafanya kipindi hapana za kuwa ni mtu yuko anakuja kutufanyia kibaya napata waangalia reka ndagushimire Frima mbwa mbwa Star TV na cyane ndakwifuriza gutera imbere urakora cyane uko ubukora kose nawe ibikorwa byo bari bibi cyangwa vyiba vyiza uko biba bibi ukabikora cyane niko umenya gukosora uko biba vyiza ukaguma ukora niko utera imbere sibyo brother thanks bro na ndashimiye kwanza umukozi umukora kandi Imana ibayizagire icyo no basaba abafanzi dushiye mu rukundo aba journaliste dushiye mu rukundo marinzi mu bakunde nk'abana banyu mu baririnzi dukundane tureke beef je na beef mfite ndavuga imbere y'ikamera na beef na muntu numwe mfitiye beef yes of course Imana yo mu ijuru ya beef na yake sharahise na beef mfitaniye nawe ngiye n'umuntu twabanye kandi je kubwiwanje ndamwita brother ndamwita beef hano ko ni beef wayiretse curavyiwa ni fresher ishazira no na beef mfite zamani kwa na mabifu fresher api nyene lakini hivi wanaona ko fresh boa beef zishaisha yuko nawe na nuza izaki vyahese
hivi ni fresh, mimi niko poa, mimi sina shida na nipatia urale wangu ishaisha. Asante papa. Yego merci. Nato turabakurikirana ivyo mu Imani guhezagire brother. Popo. Ariko kazi Imani guhezagire. sawa. Ni Mr. Recorder, Mr. Miteke Angel de la Capitale, Star Boy nije ku micro za Star TV 257. Imani bahezagire cyane gose. Twari kumwe na Free Boy, tuje kumushigikira afite ibikorwa byinshi bica kuri channel ya YouTube. Na cyane cyane nabaye ngombwa kumurongera kugira ngira icyo namubajije kuko yaratanze impanuro zikomeye kuri Berry Chris, na cyane cyane kwavuga ko yambarira imiriyoni zirenga 10. Abari ko ari umuziki kuko n'umuntu yumvise ko yambarira imiriyoni 10 zingahe yashaka kugufasha n'abakigufasha cavuga ati wewe uko na franga unavalia 15 milioni sasa nikupatie msaada wa vitu gani tena unasikia bakunzi ba Star TV rero Imani bamezagire cyane bye bye.